hose nasanze ku mwimbu mutegeza kugamura ku mwimbu ganyaganya principe ganyaganya no kuvuga iki ganyaganya urumvise ari concession ari iki vyose yumviriza neza kandi obeme mugasubira kwihenda akazi kayo mwumvise kudahana ko ari bibi murabaza heri yase guhana abana biwe bariko baravyonona Imana yaramuhanye kivuga ngo bazopfira umunsi umwe nawe uzocupfa no mukazana wawe mbere natwe tudahanye obeme uri kuravyumviriza aha ndabivuze abo mukorana bari ngaha mwese no kuvuga aha rero niho mwahora mwibira rero ndabatera inkuru nitwa badufise ubutare bugugwa umuriyaridi w'amadolari kugira ngo ubwo butare tubwimbe tubwexploite tugakenera miliyoni 200 wewe ukazana izo miliyoni 200 wumvise ko leta yazanye ubutare bwo muriyaridi nawe wazanye miliyoni 200 none hageze kugabura uco twara miliyoni 800 cyanye utwara proportionnel kuko ajya amahera wazanye ateza kuronka inyungu aha amakoperative yo mufise mwese ndabajeje ntinzanira mwebwe fond d'exploitation mwazanye ahandazi ni bake bonyereka muga muri yimbira mugaca mutwara exclusive ngo 70% ivuye ganyaganya no kuvuga we wazanye miliyoni 200 leta nawe yazanye ubutare bw'umuriyaridi noneho rero muca munegosia muti none jewe ku miliyoni zanje 200 inyungu yazo nangahe uti mukumvikana uti tubona inyungu ari ati none ko nanje aha umutwe nazanye nawo wowe ntuhembaga nangahe ugahemba amahera yiwe yazanye ugahemba ubuhinga bwiwe yazanye ugaca uvuga uti wewe rero ndavye ndumuhejeje ibiganiro uti wewe mbona kantite y'ubutare bwawe ni butare bufise valeri yi no kuvuga ubu ni gwawe igihugu naco naya wewe niba bufise uri proprietaire wari ryatongo ubutare buri munsi n'ubwa leta ikikora irakwendaminiza byanditse neza rero iyo indemnisation wewe investisseur wemeye kwinvestisa newe ucuzana ayo mahera yo kwendaminiza ujya muntu kugira ngo aje kuba handi kuko navyo nemaze kubona ko abantu batazi cari cyo indemnisation amatongo yose na y'u Burundi yose ajya mu Burundi umurundi wese afise uburenganzira bwo kuba mu Burundi muri ritongo ry'u Burundi iyo rero wewe dusanze hariho ica abarundi bose bakeneye muri iryo tongo ryawe abarundi bose bacha guha muzibukiro kugira uhave hanyuma uwo muzibukiro uza kugufasha kuba handi iyo muhejeje gufurira aca yigarukira no muzibukiro muhejeje gufurira mukagira neza acagaruka muri rya tongo ryiwe nuvuga rero nk'ubuherere yabaye mwe mwaciye umenga mugiye yabaye propriété yiwanyu aroroke leta niyo yateza kuza urumva rero naho baburana ntibakwiye kuburanya wewe naho babigize mu makosa baburanya leta kuko ubutare n'ubwa leta nawe sigwawe ubu ndumva yuko ntubona ko mutaguye kwerekana ubutunzi aho buri mvuze nti uwo munsi imana yari yarawupanze ko azoba uyu munsi nyene aha ni revolution itanguye kuko mwese mugiye buvuga muti tugiye ku kivi kandi sinzohomba ahantu mwe ndababwira mu bambirane hamwe hageze kijya bavuga kugabura serero principe ganyaganya kugira abo mutahe wawe ntuzugweyo uwo mutahe wawerekanye muri ya étude de faisabilité niho rero ucu usanga bavuga bati uryari ivyo yari yavuze ati hari igihe 16% finalement wasanga washaka ari ntoyi paporo y'igisome ugasana ikinini mugabo hageze kugabura niho umenya ntuze cari cyo fond d'exploitation wazanye ingana gute par rapport ya production niho duca tumenyera ingene bigenda kuko urumva wazanye bike nawe uronka bike wazanye vyinshi uronka vyinshi ubu rero twese tuba patriote aho twahereye dusaba twese twikure kwa kagaye abantu bazavuga bati none uburundi ibindi biki niho bazobona bati bwabo ndi cyagihugu barabavuga ni jara dedende harahezagiwe biboneke